Muraho neza murakaza neza kuri ku mafaranga. Hama uyu munsi tukaba tugiye kurabira hamwe amakosa 5 udakwiye gukora mu rukundo. Aya makosa ngiye kukubwira n'amakosa ushobora gukora ugasanga urukundo rwanyu rwari rumeze neza, ariko ugasanga ayo makosa niyo atoshekaje urukundo rwanyu, ugasanga urukundo rwanyu rwari rufise katoto, ugasanga rugiye kurangira nabi. Rero ushobora kuba uri umuntu wo gukora amakosa utabizi, ugasanga urukundo rwanyu rugiye kurangira nabi. Ariko uyu munsi nagutegurira amakosa 5 niwayumva nuko uzomenya ukuntu ushobora kuyirinda kugira ngo uzohore uyirinda ntuzosange urukundo rwanyu rugiye kumera nabi. Rero ico usabwe nukumviriza iyi video kuva ku ntango gushika ku iherezo, kuko mu gihe tugezemwo hariho abantu ushobora gusanga baja mu rukundo, abo bantu bakaba bipfuza yuko bokundwa, abandi nabo bakaba bipfuza yuko bokunda, ariko bivaye n'amakosa bagenda barakora mu rukundo, ugasanga urukundo rwabo rugiye kurangira nabi. Rero uyu munsi naciye mvuga ati reka ndabategurire video ivuga ku makosa 5 udakwiye gukora mu rukundo. Wewe nawe ushobora kuba wo muri wa muntu uhora uyakora, ariko niwamara kumviriza iyi video kuva ku ntango gushika ku iherezo, nuko uzobamaze gutahura amakosa uzoyirinde, uzoyagendere kure, kuko aya makosa iyo yakoze keshi urukundo uzagusanga rurangiye nabi. Rero ico usabwe nukuntega ugutwi. Amareka tugende ku ikosa rya mbere. Ikosa rya mbere nugukunda umuntu ugaherezako. Mu gihe uzoba ari wa muntu ugiye gukundana n'umuntu ukumva umukunzi urukundo rwawe rwose ukamukunda 100%, nuko muri ico gihe uzosanga bitagiye kurangira neza. Iryo nikosa rikomeye. Nyamba ugiye gukunda umuntu mukunde 50% nawe agukunde 50%, muhurize hamwe niho ushobora gusanga urukundo rwanyu rugiye kugenda neza. Kuko mu gihe uzoba ugiye gukunda umuntu ugasanga umukunze 100%, nawe urumva azoba agukunda 0%, urumva muri ico gihe uzohora ari wewe uzoguma uhangayika, uzosanga ari muri ico gihe ari wewe uzoguma uhora umwandikira, nawe ntashobore kugusubiza. Rero mu gihe uzogaragara nkuko imbere y'uwo muntu muzoba mukundanye, nuko azoba uri kuritesha agaciro, kuko azohita abona yuko atakamaro ufise. Rero ico usabwe nyamba ugiye gukunda umuntu nuko umukunda 50% nawe agakunda 50%, nivyo biba byiza. Nyamba ubonye umwandikiye ntakwandikire, nuje ngaho upoweshe umwihoze, kuko ico maze kubona mu gihe uzoba ari wa muntu ugiye gukunda umuntu ukamukunda n'umutima wawe wose, muri ico gihe ntibizorangira neza. Nyamba mukundanye n'umuntu mwerekeye yuko nubwo mukundanye ufise ibindi bintu uri kurakora, kandi umwereke yuko ivyo bintu uri kurakora yuko bimuruta. Muri ico gihe niho uwo muntu azohita abona yuko ufise agaciro. Notanga nk'akarero nko ku bakobwa, burya umukobwa namba muzoba mukundanye akabona uri wa muntu uhora wasamye, akazobona wa muntu ata mugambi ufise ushaka kwigezako, muri ico gihe umukobwa nawe ntazoshobora kugukunda, kuko azobabona umenga nta terambere ryawe uzoba ufise. Rero rimwe na rimwe azoca guca amazi. Rero mu gihe uzoba uri wa musore ugiye gutereta umukobwa, ugasanga uramwereka nubwo woshobora kumubura yuko woguma wabayeho, kandi ukamwereka yuko ufise ibindi bintu witayeho kumuruta, muri ico gihe umukobwa uzosanga yagusariye. Rero ako kantu nako karakora, nuko nyamba ugiye guresha umuntu wo muresha, ariko ukamukunda 50% nawe agakunda 50%, navyo byoshobora kugufasha cane. Reka tugende ku ikosa rya kabiri. Ikosa rya kabiri ravuga ko nyamba mukundanye n'umuntu utogira ishari rirenze. Ikintu womenya namba mukundanye n'umuntu ukaba uri wa muntu ufise ishari rito, aba ari ibintu bisanzwe. Ariko hari abantu nabo bashobora kuja mu rukundo ugasanga bafise ishari rirenze, ico twokwita ifuhe. Ugasanga ni wa muntu namba akundanye n'umuntu ntashaka yuko buvugana n'undi muntu, akama ahora amukontorera kuri telefone, akama aza kuraba ama message bandikiraniye n'abantu, uwo muntu akahora amucunga ku kantu ku kandi. Burya ico nokubwira ibyo ntabwo byoba ku rukundo. Nobabwira nk'inkuru, je n'inkuru niboneye. Hari umugore nzi, uwo mugore yarabana n'umugabo,
rero uwo mugabo nawe yarafise ingeso yo kuza aguma acunga umugore, akaguma amwikeka, namba agiye anamubwira yuko ari umusambanyi amuca inyuma, ariko uwo mugore nawe ntabwo yabikora. Ariko rero uwo mugabo kuguma bivuga, uwo mugore bivamwo yumva nyene biramubabaje, avuga ati je kumbe umuntu aguma ambwira ibintu atani byo nkora, aguma ncunga, umugore nyene biramubabaza. Uwo mugore nubwo yaca yigira inama yo kuvuga ati reka ndamuca inyuma. Muri ico gihe uwo mugore nubwo baba baryamye n'uwo mugabo mw'ijoro, agiye hanze kuri toilette byasaba yuko umugabo arinda gusohoka muherekeze kuko yamwikeka cane. Nibwo rero uwo mugore yaza ngaho arasezerana n'undi mugabo, baravugana yuko baza guhurira muri toilette mw'ijoro. Rero umugore mw'ijoro niho yagenda kurya mu masambiri, abwira umugabo ati je numva nshaka kuja hanze. Umugore arasohoka, umugabo aramuherekeza, kumbe wa mugore ntagiye ku mwanda, ahubwo yigiriye ku yindi mission bapanganye n'undi muntu. Umugore bararyamanye n'uwo mugabo muri toilette. Nyuma y'igihe gito wa mugore inda iza gukura, hama aravyara. Muga agiye kuvyara umwana, avyara umwana asa neza na neza na wa mugabo umwe bahurira muri toilette. Abantu bakabwira umugabo ati wewe none urya mwana kumenga asubi wawe, mugabo akavuga ati je ni wanje, kuko yarazi yuko yama yakoze security. Ariko mugabo ico gutangaza nuko nyuma y'imyaka 2 uwo mugore yagiye kubwira umugabo, yaramubwira ati je rero mugabo wanje, je ibintu sinabikoze ngo nuko ngo ndakwanka cyangwa ngo nuko ngirane, ati ibintu nabikoze, ati kuko waguma unzengereza, uguma aho runcunga, ati je nashatse gukoreka yuko umuntu adacunga ahubwo umuntu ari we yicunga. Ati uwo mwana afise uyu mwana asuye wawe, umwana ni wa kanaka. Asha umugabo muri ico gihe yaciye agwa mu gahundwe. Umugabo acatangira gusaba imbabazi, hama baca batangira kubana uko nyene bizeranye. Rero iyi nkuru itwigisha yuko namba ukundanye n'umuntu utohora umurereka, iyo agiye utohora umucunga, ahubwo uwo mureka akicunga, kuko mu gihe uzoba uriko uvuga ngo ugira ucunga umuntu, nuko uzosanga ari ibintu bitagenze neza, uzohora usigara uvuga ati sija vesi. Rero nuko mukuranye n'umuntu woreka kumukontora, kuko umuntu ntiwashobora kumukontora ngo bishobore. Reka tugende kwikosa naryo rya gatatu udakwiye gukora mu rukundo. Ikosa rya gatatu ni kutavugana neza n'umuntu mukundanye. Namba mukundanye n'umuntu ukabona uwo mukunzi wawe ukabona hari ikosa akoze, suko woca ugenda ngo uce ngo uhurama, ugende ubyimbagane, ugende ngo ugirene, ahubwo nuko umwegera. Hari abantu ushobora gusanga nk'umuntu bakundana ukabona arakoze ikosa, agahitamwo kubiceceka akababarira ku mutima. Hakaba n'abandi bantu abona bakundanye n'umuntu yakora ikosa, akagenda ahita mukangata ashaka kumuhahaza. Mu by'ukuri ico ntabwo gikora. Namba mukundanye n'umuntu, inama no kugira ukabona yakoze ikosa, nuko wogenda ukamwegera, mukaganira, ukabanza nyambara uwo mukunzi wawe ukabanza ukamushira muri modu, ukamubwira ati je rero mu by'ukuri iki kintu nubwo wagikoze je ntabwo ndagikunda kandi nticanezereye. Ati rero nyamba wumva woba unkunda, nuko iki kintu utazosubira kugikora kuko ntabwo kinezera. Muri iki gihe iyo wegereye umukunzi wawe ukamubwira nkuko mu bwitonzi nk'ubu, nawe nyine ahita abona yuko yakoze ikosa rikomeye, kandi ahita abona yuko wamwubashe. Muri ico gihe rero usanga ibintu biriko biragenda neza. Rero nuko mwokwiga kumenya ukuntu mwegera abakunzi banyu, nyamba ariko sari baryabaye, ukamenya ukuntu mushobora kurikemura, kandi mukarikemura byoroshe, navyo byoshobora kubafasha. Ikosa naryo rya kane abantu benshi bakora mu rukundo ni guhutira ibintu mu gihe gito. Hari abantu ushobora gusanga agiye gukundana n'umukobwa, ugasanga uwo mukobwa ashatse yuko yoshobora kumutwara, nyamba bakundanye ukazumva nk'inyuma y'indwi 2, nyuma y'ukwezi bagiye gutegura mariage. Muri ico gihe keshi nubwo mushobora kubana, uza gusanga urukundo rwanyu rutagiye kumera neza. Burya ikintu no kubwira, namba ubona ugiye gukundana n'umuntu, nuko ubanza ukiga uwo muntu, ukabanza ukaraba ati mbega uwo muntu imyitwarire afise niyo nimfise, ati ndabona ko bizoshobora guhura. Burya ikintu no kubwira, namba uhushije umugore, nuko n'ibintu by'iterambere muzoba muciye kubiri.
abakera nibo bavuze ngo uza guhusha itunga ahusha umugore. Rero namba nawe ugiye guhitamwo umuntu ubona muzoshobora kubana, nuko ubanza ukamwigako, nyamba mukundana n'imiburiburi nk'igihe mwoshobora gukundana gito ni nk'amezi nk'atandatu, ukabanza ukamwiga, ukabanza ukaraba amakosa yiwe akora yuko niyashobora kuyakora yuko utoshobora kuyihanganira, hama ubonye udashobora kuyihanganira ukamubwira akabandanya nawe ukabandanya, nivyo vyiza. Hariho abantu bobo kugira bakore mariage bashobore kubana, nuko usanga bo bavuga ati reka tubanze tubane umwaka, nitwabona uyu mwaka ibintu tubihurijeko hama tuzoshe duheza tugire tubane. Ibyo bintu navyo birafasha, kuko iyo mubanye umuntu umwaka wamaze kumenya ati umuntu ndabona yuko yitwara gutya, ukamenya ati umuntu niyakora ikosa nzosubira kuvyihanganira, ibyo birafasha. Reka tugende kw'ikosa nyaryo rya gatanu udakwiye gukora mu rukundo rwanyu. Ikosa rya gatanu naryo ni gukunda umuntu ubona atagufasha mu bintu vy'iterambere. Burya ico nokubwira, urukundo rwiza ni urukundo uzojamwo ukabona namba ugiye mu rukundo n'umukobwa, ukabona ni wa mukobwa ubona uzoca hariyo ukaza kurondera 5,000 nawe akazana 2,000 ugasanga muriko murahuriza hamwe. Burya ni waza kuzana umugore ukazosanga ni wa mugore azohora gusaba buri kintu cyose, kuva gukoresha inzara, gukoresha imishatsi, amavuta, kila kintu cyose akibazawe, nuko uwo mugore nubwo azoba ari mwiza nuko utazoteba kumuhimba. Rero nyamba ugiye gukunda umuntu banza uraba umuntu ubona ukavuga ati umuntu nubwo ngiye kumukunda tuzobana, ntizoba tugiye kubana gusa kugira ngo tuze turaryamana, ukaraba yuko uwo muntu ugiye kuzana yuko azogufasha kubaka ubukungu bwawe, navyo bizoshobora kuzokubera vyiza. Rero nuko mwomanza mukamenya umukunzi mugiye guhitamwo, ukaraba yuko uwo muntu yuko hari ikintu ashoboye, kuko hariho abagore ushobora gusanga ata kintu bashoboye, usanga bashoboye ikintu gusa co kuyoga gusa, ugasanga ufise nk'umugore ugasanga n'impuzu ntashoboye kuzimesa, bigasaba yuko urinda kuzihira amahera, ugasanga ni wa mugore adashoboye no guteka. Muri ico gihe ntaho uzoba uri kuraja, nta naho uzoba uri kurava, kandi kugira ngo uzoshike kw'iterambere uzosanga bigoye, kuko mu gihe tugezemwo ibintu by'ubuzima biragoye, bisaba nyambuzanye umugore ace hariya aya nawe uce hariya aya, hama muhurize hagati, nivyo ushobora gusanga bigize ikimazi kinini. Ariko mu gihe uzoba uri wa muntu uzohora ukora wenyene, ufasha umuryango, ufasha umugore nawe wongere wifashe, uzosanga ari ibintu bitazokorohera. Rero ico usabwe nuko ushobora kwitonda kugira ngo ushobore guhitamwo umukunzi, ugahitamwo umukunzi ubona yuko mushobora kuzogira ikintu muhuriyeko. Bamwe bobo barabizi, nyamba agiye kuresha umukobwa araba wa mukobwa abona yuko afise ubutunzi buri musi yiwe, canke akaraba wa muntu bafise ubutunzi bugomba kungana, nivyo aba ari vyiza. Mu gihe uzoba ugiye kuhiga wa mukobwa rero uzobona ata kintu na kimwe ashoboye gushikako, uzosanga bizokugora cane. Rero ico naco mwocigako kuko cobafasha cane. Rero nk'uko twabibonye, hari amakosa 5 abantu benshi bashobora gukora mu rukundo, ugasanga urwo rukundo rwabo rugiye kurangira nabi. Rero ico nokubwira niwaba uri wa muntu ushaka yuko urukundo rwanyu rworamba, icambere nuko wobanza ukiyubaha, ica kabiri ukizera uwo muntu ubona mukundanye mu rukundo, ukamugirira icizere, ukabona yuko agukunda, ntuhore ugenda uramucungacunga. Ica gatatu naco nuko mwovugana neza, mukavugana ibintu mubihurizako, navyo byoba ari ivy'ingenzi. Ica kane naco nuko utokwihutira yuko uwo mubano wanyu yuko mwoshaka gushika ku bintu bikaze mu gihe gito, kuko burya urukundo uko rumeze, urukundo bisaba yuko mugenda buke buke, nivyo bishobora kubagirira akamaro. Icanyuma naco nuko wokunda umuntu ubona afise connection muzohurirako mu bintu vy'iterambere, navyo byoshobora kugufasha. Ico nokubwira nuko urukundo rwiza rutubakwa n'amarangamutima gusa, ahubwo urukundo rwiza rwubakwa n'ubwenge hamwe no gufatana mu nda. Rero namba woba wumva wakunze iyi video, ico wokora nuko wokora like, ugakora subscribe,
kandi ugafata iyi video ukayisangiza n'abandi kuko byoshobora kugira ico byobamarira. Hama tukaba tuzosubira mu zindi video z'ubutaha. Ciao ciao.